sivyo ni kuvuga mu rukundo cyangwa cyabi gutegeza kuvomerera urukundo rero mu rukundo sindakubonye sheri nenda ukumbuye oya murasohoka mukanywa gafana kwa nka babandi basohokana bagaca basaba amaragu bagaca basaba umuvinyi batahora bawunywa neza cyane ariko ujyanye muri kumwe muri murasangira dukenye saba nko gusa bategezwa guha abakobwa n'abakobwa ufise urahamagara sheri wawe ati sheri uno munsi ku kazi naguye ko ingo dusohoke Bigi rero amafaranga afise nayo kuvomerera urukundo sayo gutamwibarabara nibaza ariko wamutahuye cyane indi message itubarira ngo bonjour Black FM hama merci ku cyumviro ciza gutanga amahera si bibi kibi nukurenza bigara gushimiye cyane ikibi nukurenza hama indirimbo abadada ba BJ by Satsby Bigi arakumva cyane indirimbo yawe araza kwikurondera urakoze cyane ku cyumviro utanze ikindi cyumviro ngo bitendi Desire hama igituma tutarongora n'ubukene kandi abakobwa bubu nuko kuri bya zamuraheza kwandika amajambo yose akurira ivyawe hama yaheza kubijya agaca guheba ngo abakobwa bubu murarengeje mugi vy'abantu hama mugaca mubaheba mureke kubaga imitsima abo basore nico gituma batiyangaja ndasavye abakobwa mugabanye vraiment mugabanye n'ikindi naco yakumera Bigi umfasha gutahura iki kintu hari ikintu abakobwa bamenyereye bibaza ngo ni ibintu vyoroshe umukobwa mumaze gukundana ariho mugikundana agaca atangura kugusaba ikintu kijanye n'amafaranga si ya volontaire yiwawe wagize kugira ngo wivolonte umuhe canke se ni kado dufate umuntu none mwakundana umuntu umwaka atakintu uramugirira ntibibaho mugabo hari habo kugira mukundare kwanza abanza kukubwira nti jewe hari ivyo nanka nivyo nkunda bizegura ko mu vyo akunda arakunda umuntu amufata neza kuya kumufata neza naho ni amafaranga akunda aribagiye yuko wibagije uri umukobwa mvuga ku bakobwa uribagije yuko umuhungu mumaze gukundana ntaca acika umuvyeyi wawe oya none mutarakundana ijya sabune ntiwayironka mutarakundana ijya mpuzu ntiwayironka benshi rero bikuremwo ubuntu bwo kuvuga ngo dugikundana deja acika umuvyeyi wanje no mbega Bigi hari umuntu yatubwiye yuko yari yadwaza umudada aca muhariste ati wozo nkore ivyo kanaka yahora nkore yego birashika frère ngo acatanga liste olotipe yagiye ariruka ati yamubwiye ati ibintu birashika yamubwiye ati dukundane cyane je ko ujya mutsibira mu kumuheba yaje kwera je batwo kundana kwera batupira ati bo twakwira mukobwa nati okay simugara rero sasa ari narankorera ngo kibe webaza ati mbobwira ndabikora byose akaza wabwira mukobwa acabwira ati ndabura amavuta yagira ibiri eba cyameza liste yose umuhungu yashiye atubarira ngo jewe ngo bijya bintu ndabironse ngo nukundo cyane uguruza botiki ngo kubera ngo yambye ibyo mu botike byose nivyo nabonye noterura ava badabiteruye nkabi muhayo bari botike ndava bizigura ko mugikundana aca atangura kuzana ama projet none uje nk'umuvyeyi uwe ngo umugirire projet araba yuko urashoboye kumuha bya bindi wawundi yahora muha ni nkabi mu bavuga ati ati au départ umukobwa atangwe gukundana n'umuntu amuha ibintu byinshi hama bagahebana akaja ku wundi usanga 30 ziramugereyeko 35 ziramugereyeko atararongogwa kubera ashaka bya bindi nyene wawundi yamuha oroke bose cyangwa ashaka ibirenge kuko nashaka kuja munsi uraraba n'agashahara yironse akazi ntushaka kuja munsi ushaka kumuduga nawe biragoye mu rukundo biragoye n'ubundi rero ndamuhamagara rero mutwandikira ama message atandukanye kugira ngo ibintu biryohe cyane nakoze okay tubibutsa ko nga muri Black FM 94.9 turabandanya ikiganiro cyacu ama message turandanya aha biracitse ntihatara ama message ni menshi gose biracitse si ibintu hari wanditse ngo bitengo ndijire batazira jarasi hama abakobwa bubu buzuye ubujyajya turabemera ngaha mwese murakoze cyane kutwemera jire abakobwa mugabanye ubujyajya ndakeneye message abigeme mushobora kutwandikira message muri benshi bite ndi Steve
bite ndi Steve mu Kayanza nkaba ndi ngaha kwa Siyoni urumva n'umunyakayanza ava mu Kayanza kabahagaze kwa Siyoni mukaba mundyohera igihe cyose mwese Steve urakoze cyane hari umunywanyi aduhamagaye Black FM alo Black FM alo Oui alo umeze neza Ego tuvugana nande twakuye uhagaze cyane murabugana n'umwapateri wa Black FM Fanya fujo uone yesa Wamaze kumva ikiyago cuno musi turiko turayagako cyane n'amadogo ifata kabisa duga kwijambo rero tubarire kuvuga yuko abakobwa bubu ni hatari umukobwa amaze kuronka umuvugisha agatangura ngo ndakeneye utuvuta ngo gatabuni ngo koga iziga abantu ugasanga ngo hegura abagumujasi ngo isuko ngo amafaranga yani ukareba ukumigwa ivyo bintu none ubona vyemewe babihebe canyeze kugira ngo umuti utoke wabo bigende gute reka je ngoma tange umuti kabisa none uwo mudada atanaronka uta kumuvugisha ayo mavuta kuri cyo cyabone kiburi bisuko ntiyabikoresha neza cyane ariko amaze kumuvugisha akashaka ngo hegura amavuta ibiki ko sanga biki yaga amavuta bamafaranga kubera jewe mu bisanzwe hariho umupira arakorana ahantu haragukazi yaramushikiye aza kuvugisha umudada kandi uwo mudada niho bari bafite amafaranga kabisa akamubwira ngo heguraba kugurira agahuzu kirafise kuzu yamubwira amayinite yamurungikiye terekere bake uwo muhungu kabisa ubuhari asigaye agira ngo niwe se ndamuhaga yaba kuko ni hatari mu gisagara muhungu ni hatari nibabigabanye mutaravugana amavuta iyo sabune kibura ayo mayinite ibiki ironka ni kuvuga yuko abahungu bariko baratamana muri iki gihe banja barabakoshora nta kundi none amuhaye kuko ntabamwibye uyakoze umufuko niba amwihereye amukunze namukunda ari kuko urukundo rwo gutanga amafaranga banje dose urukundo kabisa genda kwase neza cyane urakoze fanya fujo uone hanyuma uje dushiyemo k'akaririmbo kubera ndavye abakobwa buri gihe bakunda abapapa benshi cyane urabona kamwe kavuga ati abapapa bakuze kudutwara bebe kubufukamunwa urakoze cyane turagushimiye nuko wamwumvise nifanya fujo uone iradio ni Black FM 94.9 tubibutsa ko mushobora kubandanya mwakura ndetse mwandika message kuri Black Media kuri Facebook tugaca tuyigusomera vyihuse ngaka karirimbo musazi wamaze kuyumva ambasaderi wacu ngaha nyine mu Ngagara wa Black FM nagutuye cyane yenda gumwa muto kumvirize gato hama abo papa abandi bantu bose nakabatuwe aho bari hose biraharawe abakuze basigaye batwita bebe abantu bariko barandika ama message ni benshi cyane turakunda cyane kandi twasiko mudukurikirana atakizo na kimwe kuri Black FM kuri 94.9 Facebook barandika ibyo bisanzwe barandika ariko twababwiye duhera kusoma message zo kuri Facebook turafise umunywanyi yatwandikiye kuri Facebook Nduwayo Viatel Sali Armela Big Bashiri turabumva 565 nkaba nkunda kubumviriza ndi mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru wa Bujumbura twagushimiye cyane Viatel iyindi message jewe ico note ni Viatel nyene jewe ico noterera kuri ico kiyago byose bikaba biva ku mpande zose urumva urukundo rwose rufise profil Viatel hama kuri kote zose hagaca haba rero sasa ingorane ya manque de l'argent birakomeye kuko bivanye naho muba muherereye nk'akarorero ngaha Bujumbura kugira ugire mariage minimum ibaye make ni nka 5 millions none gabasha kuri konte nta na 100,000 ariko none wewe wumva bizoherera he muzosazira nyene muri fiançailles urakoze cyane ku ciyumviro cyawe Nduwayo Viatel turagukunda cyane natwe turagukurikirana
hari iyindi message vyuko usenge frère good morning Good morning. hari umudemu yansavye liste y'ibintu nzohora ndamugurira par mois uribwe sanga notuma nugurura ibutike abarongora nukwimena ijisho kweli wabivuyemo yarababaye feri ndaguhojeje from tubumva sensizengi Feri wihangane msaza iyo butike sha feri wewe warakozwe ko vraiment baragukoreye ko rero je nibaza yuko wokwihangana kandi ndizera yuko uzoronka utazogusaba ibotike azogusaba ibiri mu ibotike gusa biswi bazozirira kuzimara ndakurahiye none bizoherera he jewe je me demande none biguma bigenda gutya ifo yuko bica turi ngaho ubwanyu ni kuvuga mwandika ama message twengene twotorera inyishu y'iki kibazo kuko none mwese muhereye muhira ngo muzoguma muri fiança bizoherera he urundi burakeneye yuko mudasazira muhira n'abasore n'inkumi ifo yuko turonka aho turonka hagati na hagati muhurire hagati none mubona two bigenza gute twokora iki kugira ivyo bintu bihinduke kugira izo nkumi ntizaguke cyane hama abo basore nabo bareke vraiment kuza barabafatafata bareke kuza barababuza avenir kuko umuntu agumije muri fiançailles witahewe kibazo ya uri umukobwa umwaka umwe wonyene ni danger watachata kukubaza mbere uzogira mariage cyane uzogira mariage ugaza wumva umutsibe wenyene nta na projet afise ivyo kuravuga muhira akubaza ati none we vipi imeze gute guys ibisazi zirabandanya ni Black FM 94.9 cyangwa 94.9 ari witwa Jire mungagara ngarutse ndaha mungagara quartier 10 iruhande yanyu ndifuza kuba umwambasaderi mbega umuntu yobatemberera ngaho kuri Black FM mwubahe yobatemberera ngaho muri Black FM Jire karibu kweli twega turiryamira imisi yose turi ngaha kubwanyu nta kibazo karibu bitende baramukije ndi Steve mukayanza nashaka kubabaza n'ikihe kintu kibabaza cyane guhuza n'umukunzi wawe canke mukundanye sintahuye ikibazo nashaka kubaza n'ikihe kintu kibabaza cyane cyangwa katutse kibabaza cyane guhura n'umukunzi wawe canke mukundanye ntigitawe iki kintu bitenzi arcade kumutakura hama igita tutararo igituma amapeni menshi cyane mu telefona gasatujya no muntu kwanzalo amaro neza muri bande okay utira imeze gute interana imeze gute twakunanye n'abadada benshi batandukanye uwambere twakunanye mu minsi ibiri ngura amavuta ngura vundoki ngunda mugore na bya bintu byabo bakoresha bagiye hariya iyo bajabutse ukacibenga dende nahese abavyeyi babo uca namuheba nkundana n'uwundi nawe nyene sanga ni wa wundi nkundana n'uwundi nkundana ni wa wundi ubundi no twakundanye yarase na telefone ryaca arigurisha ngo ndamugurire iyi nkana niyo mfise naciye namutoka ariko aguma ndondera n'undi wese bakundanye masaha bashaka kurana umugenzi nawe arahebanaye kuri ivyo bintu unahisemo gukunda ruguru haruguru dukundanye umwaka ariko nta kintu kimwe aransaba umwana abandanya abonye tutokwigira ruguru rero tumaja mu make yego mu kirundo ubarungitse ruguru rero abariho baja kuronderera abadasaba amafaranga none wewe rero urumva nta n'ico umuhereza nta n'agafanta umuhereza nta n'imbombo kabisa ariko muganga mabuni ibindi bitipe ngakwira bagasokana n'ibindi bitipe rero wumva oya bon agakado wamushiriye agashugwe waduze wamushiriye agatenge wamushiriye utuvuta uduhuze atavya gusavye yavuze abire ko bakunda n'ibindi bitipe yesu tunda kuna kurijya hano koma ni wabo nk'umuvyeyi nawe ndashaka kubasohokana ndabyumviye ariko sitegeko uragira neza
Kandi murakoze. urakoze cyane urakoze turagushimiye icyiyumviro ciwe nibaza yuko mwacumvise nawe ari mu bantu basabwe emwe yahuye n'abakobwa ba farawo bamugumiza muri Egiputa ahubwo we wari mu bantu bemeza yuko hako akundana n'abantu bo ngaha yo tumaduga ruguru urumva ibyiyumviro ko bitandukanye wowe yaramaze kubona akaduze ruguru nta kintu bamusaba mugabo ari ngaha baguma amavuta ibiki bya bindi ariko kandi rugusha usanga rimwe na rimwe bigora ringena muronka kugira musabe ivyo bintu cyo cyavuga ati reka nikundiye nyere ubuguzi basi ugusaba bakwegereye ngo arebe ko unashobora kukwandikira message urabona uwo message bw'amatusha ko bwagwiriye ibintu byarahindutse urumva ni kibazo badeye kamane message ni menshi cyane bite kandi niyo message akade ntabwo yazo gusoma yabwo ati kumutakura hama igituma tutarongora batujya cyane kweri bagabanye hama indirimbo suko batujya ya El Pro hano mu Kamenge bagabanye kutu anazoa kata message wa Eliane ashida isoma yose dayihetse urakoze Eliane iyo model bonjour ndi Eliane Kamenge hama igituma tubajya benshi aho sha bitatubageja ndakeneye message nk'ito reka tume impamvu batujyare igituma bonjour ndi Eliane Kamenge hama igituma tubajya benshi bazi badushaka ko ibirori mushaka kuba profita nabo bagaca bashaka kuba profita okay gusa atamugambi bafisi ikindi nuko bonyene bakubaza nico ushaka hama ukakivuga arashobora kubaza gushaka iki akazavuga ngo ushaka iki ngukunda iki namubajije Eliane uvuze neza cyane nivyo abatipi baraza ngo ushaka iki ni kuvuga we ntiyivalence ngo azana ko kantu abona yuko umudada akeneye acha mubaza ngo ushaka iki none wumva gashantu tiyanje akeneye ya mavuta akaba akeneye ya boutique acha gusaba ya boutique na ya mavuta nyine akeneye rero nibaza yuko mocha mwifita kuvuga ati ushaka iki ukivolonte wonye ukamushira ka kantu kagashugwe urumva kagakado ukakamushira kuko ni wamubaza ntimusibe kwitegera imitego uyu no mudada atwandikiye ni muwigeme atwandikiye atubwira ati murababaza ati mushaka icyama nabo bakababwira okay rero nimuze muritegera imitego muze muratanga mutarinze kubaza ngo ushaka iki yambwiye ambajije ati urafita 5,000 ibaze nje ndayamuha inyuma y'indwi imwe yosaba angahe yosaba Iraki hama nukwisubirako kuko baratujya cyane nihangana Black FM alo oui amaro neza ndifanya kujuone mungagara kuri Sangiza FFU oh la la birahara wa yumvise sabaza yuko nk'umukobwa kutari ikintu yuko ashaka kubaka bomba ndabishurire kabisa nanjye ndagende umumenyesha makuru wa Barake FM wabwiye urakoze cyane fanya fujo yes arakane cyane umukobwa aguma gusaba ibintu uwo ntabashaka kuba umuhungu reka niba aranyumviriza kabisa ntabashaka kuba akabari isuma yego na cyane hanyuma hari umudamu nawe yanditse avuga yuko ngo abantu baza barabaza ngo ukeneye iki abadada berema nene umuhungu amubaje ukeneye iki aramubwira ati akeneye umubajije umukobwa kugira ati akeneye uwo mudada kabisa ntako sabafise murakoze ego urumva mwebite kuza murabaza rero ati ukeneye iki mukimuhereze je nibaza yuko vyo genda gutyo kugira bigende neza ntibababwira ivy'umurengero okay voilà urakoze cyane fanya fujo uone ambassadeur wacu ngagara by the way guys bigari kero kirabandanya ni Black FM ama message ni mesh cyane gose ndi Neymar ngarutse ahubwo abakobwa nibagabanye na ujya mukobwa ndamushimiye yubahwe okay hama ndi Pacifique mukanyosha hama nukuri acunge impamvu dukora mariage n'ubukene kenshi dutevye n'abakobwa kuko dusiga zamura guys bakuza Black FM zamura message muheza indome zose kugira ngo turabe ko twobyashobora gusomeka mubwiye maracagagura biragoye cyane ko twobivamwe ariko by the way tugaruka kandi n'indirimbo ya Good Morning Love canke Morning Love yo muri D1 Dieudonné ba mu ntara ya Kayanza
aha kubwira ati yasi Bujumbura banyita umunyuka cyo tace imirimo y'umunyuka umunyuka n'umunyuka ariko uburakira umunyuka ko yabaye wa VIP cyane asigaye afise amahereni asigaye afise amadredi urumva yarashitse gusa gacha Bujumbura arakatse kwirikwa nabiyo abivanye nuko wiriwe daraneza yo muvisi bibere uko wiriwe ndyama neza ivyo nivyo aho ndiko uhora umubesha ndiko ndaza kubesha ndiko ndaza aya majambo yabubwira mugabo uyaherekeza n'akantu ku ruhande it's not only about uti talk niho azaryoshe it's not only about talk you talk and you act Black FM alo amahoro neza ego murakomeye muri bande muduhamagaye muri hehe ego Neymar ku mpanda muri Fensenke besa ni gihanga jewe bago Fensenke na V8 za modoka ndende sinzi ko nari nihenze okay wumvise ko kino musi rero Neymar ndakumva n'inama zo kugira na iso message ya mbere sinzi ko ari cyo hotel ubu naho ubuze igeza akaradiyo kawe inyuma Neymar yica uterere rero utiraho frere uramushigikiye cyane hagutanga amavuta n'ibiharage n'intuze vyose ufa kuguza butika hantu igata amagi ugatuma witagatira urakoze cyane ujya mukobwa ahubwo bamushimiye babashimira cyane uramukiriza abantu bo ngaho bose rero burya rero ikintu kimwe kenshi muhangu udakumva sinzi ko ari byo mugabo ngibubanza abatipe bafite experience y'ivyo bakobwa imiceri yeze umugabo acagira acarongora umugore wa kabiri umugabo wamba camwirukana ari wa kabiri buruko bejeje azana ubundi kwera baba bafise barose amahame menshi cyane batabafise ica kabiri naco canke ndamukundana naho nahe ndakuzana uyundi mukundana naho aca guhewa Black FM alo oui amahoro neza ego murakomeye ego turashima mwakuye muri hehe muri bande mujambo muvugana mu Kamenge mutwinyoni kuri 12 ego interano yanyu imeze gute mwumvise ikiyago ndibaza no kuvuga yuko icyo kibazo turimo mu kizanye hageze ego nagiye byarasikiye ibyo wundi kuwa mbere mugisha umukobwa dusanga tubana nyine mu kibano burya ikintu yambwiye ngo urafise amafaranga none ngushire kuri mikashi uko nyene umbe niryo ryambere ngatana tubuzimanye ariko gusa byateye intangazo umuntu urimo kundera mufitiye umugambi ariko ashaka ngo kubaza ngo urafise amafaranga ngushire kuri mikashi urumva ibyo ni kuri abakobwa b'imyaka bisubira byiza cyane kuko hari igihe umuntu aba arimo amuronderera icyiza abasha kuzanira izindi porogaramu ziwe yego icyo mbona rero cyerekeranye cyane cyane n'abakobwa ni uko bombi bakisubiraho bakaraba mbe mwaka arimo arandonderera icyiza mbe mwaka afite imigambi nyabazi mbere umurondera ariryo rya mbere agaca kubwira ingorane z'amafaranga urumva ko ari ibintu bigoye cyane birababaje cyane baguciye intege yego bagiye polisi sana ariko buri mu rukundo n'undi atagusaba amahera ariko buri mu rukundo n'undi atagusaba amahera kuko bose ntibasaba amahera bose yo sijya mbere so hahise babiri sema ni ibintu byabaye akaranda biraharawe mu Burundi wacu ego muragize neza muragize neza mu gutera
ego bagoze neza gutera iciyumviro cyane urakoze cyane je nibaze ko abakobwa muragisibije vraiment muragisibije kuko murumva umubabaro abantu babivugana ni kuvuga aba yababaye aba yakozweko rero umuntu aje kwa borda rimwe gusa ryambere gusa ntuzi imigambi ntuzica gushaka ko ntuzi iki nibaze ko aribo bari ko baribuza mariage uzi ikintu kimwe cyo ngira reaction kuri no muntu burya icyo cy'ubukene nicyo kirimo muri mitima bibi ko sineza ko kera byo byari bihari kera ntibyaba ahubwo abamama bacu bakubwiye ati manzu sindabyiba kera ho caranazira ko ubonana n'umuhungu muzobakana baramukuzanira nivyiwe ntuba warabiriye sinavuze ko y'imyaka 40 uvuze muri iyi myaka 10 iheze bashe abati bacu n'ibyabaho iheze ntibyabaho basi nuko byari sinjye nkuko ntabwo ndiko ndaza kwikenda ahubwo igituma ubu ari kici social media rege cha social media cyangije mu bantu bose yo twatwa amafoto na postinze kuri Facebook Instagram twakora ko buzima bayemo umva wa postinga ibyo ashaka kubona wewe ibyo udashaka kubona ntubipostinge abamza postinga ifoto ya post kuri Instagram na Facebook ko ifoto nziza ya mbere mika ukanya fisi nzo postinga mbi abona nziza so iyo ifoto yiwe ufite nk'akarorero abona ifoto ya mbere ya postinze ni kuvuga ko iyo foto afisi ya postinge niyo foto nziza ya afisi nacaguye nayipesuye cyaje giye kuyiraba n'umukobwa ntayibona hora amenye iyo foto wasa cyangwa guhabuka naho nyine abayeho abandi rero umva umengo ndadugije ibigumbagu umva no nanjye uba nkawe like the fake life abantu ba faking life sito wa star rero natwe dushaka kubaho nkabo rero no shine ya social media iratukuyaga cyane no ya start time kuko usanga jewe yashise ko byabuza bwawe mugabo nta mayina afise kubibamwe ugenda gute tujya kuronda kuba afise amahero ugenda yibemwe sizi kubibona kuko geza ko abantu benshi bakora bishi no generation afite 23 20 ate 20 gushika 27 bavuga bino miss uzwa nibo bisanga bari mu bubare imisi yose udama yakura he but just ashaka kuba ko bijya buzima abona ku social media je gitwara umukobwa bumukundanye icyo bakubwira bajye gisama yamuhira sikibya papa ngo sukisha sikibya papa ngo uri impu je ndimenya ayibona kana avye nabonye afite mu ruhara kuko rushaka umwana wawe kasa neza afite telefone nzimvye ukagumuza wayikuye ubunye umwana wa Disney usanga afite phone ya macho matatu iPhone yego igugwa hafi igihumbi n'amajana c'amadolari miliyoni 5 afite Disney va 20 umwana muvye yuko mubora cohora bisigura iki tewe so bivuga iki rero bivuge yuko biva na generation tugezemo n'imisi tugezemo navyo biratuma ivyo bibaho ndavyibaza mugabo Big Jenny waza ari ikintu kibitera cane n'abagenzi babi urumva abagenzi babi fise umugenzi no musi yasukishije byandi biharawe bisukishwa ibihumbi 100 nanje ntegeze kugira biki ni kuvuga muhira deja nta mafaranga afise bampa ntibishoboye ntibagize n'umukope wanje nta yafise hamaje nkaca ngenda ati ntegeze kurondega ipapa gentil umuntu babita gute sugar daddy voilà igishuga daddy cyangwe umufournisseur cyangwa muki urumva nkaca nshira ko byafisiko by'ibihumbi 100 mbonye afise sakame imwe itesa urumva zimwe zagucira ikintu de 150,000 ati naje ntayiguzi ijyanye ntibikunda urumva nibaze yuko n'abagenzi ifo yuko abakobwa bubu barabati eske uyu mugenzi turi kumwe tuko turagendana ahantu ibi bintu abikura ni nzira nziza mbega birabereye ubonda kubwiye ikintu kimwe burya n'abatipe barabwirana uno musi arajara kudraze wa murasavye isakoshi ya 250,000 ashaka akabwira undi ujya mudadura muzi ya asaba bana si nivo yawe nk'indirimbo yetu ko turumva ujya si nivo yawe garuka hamwe wisanga ku myaka 35 ugasiga utanyagisaba mbere ushaka no gushira mu nzu gusuka mu buru kuri 40 wamubuze kubera iki yange sombi babagenzi babi bagusuka uri kuraba ku ruhande ni mutuze abakobwa ni mutuze murabe ibikwiye wafunguye wabayeho birakwiye ufise ugukundana urukundo ayo mavuta yaronse no musejo yabuze murike kuba exigente cyane hamare les types namwe abakobwa bose je sinaze ko abakobwa bose ariko bameze majorité ko bameze ari benshi niko ego mugabo muzoronka umuntu nawe atameze gutyo rero murike wewe mero wawe na nemero wanje abakobwa bose siko bameze murike kugeneraliza kuko hariyo
abakobwa beza ikaze tuyagaze afite amapere kandi Yego. menshi cyane hama tutatubandanya Black FM alo wi amaro neza Mahoro. mumeze neza Neza cyane. ego muri bande mutwakwe muri he Irishya mu Kirundo. shade mu Kirundo niyo uhagaze canke niyo uva Iyo mva kandi niyo ndi. mu Kirundo komini yahe Komine Gitobe. komini Gitobe watumva neza kwijana Charles mu Kirundo komine Gitobe Richard yavuze Richard canke Charles Richard okay nuko tubibutse rero kandi abantu bariko barandika ama message mubanze muhagarike message zamaze kuba nyinshi bigi murabona ko n'umwanya uragiye ubu dusigaje tuza turakira abantu rero bagira ba telefone abantu ba telefone nibo tuza turakira umuntu arungika message nituza kuvyihanganira message tumaze kuronka ni nyinshi reka tubanze dusome izi hama dushe twakira ama telefone rero abantu ba telefone ariko kuri Facebook twazisoma kuri Facebook turayisoma mugabo bisanzwe mu telefone twazisoma ambasaderi wa Kamenge Kamenge witwa twibusitsina Janvier twinyoni muri kuri 11 mengo Kuri 12 okay urakoze cyane deja amaze kuba ambasaderi ambasaderi kwenda kurikirana ibiganiro byanyu. ego Gatondo mwuguriye gushika mu ijoro. Kumujana kwijana. urakoze cyane kandi ndabibutsa yuko twabemereye yuko abantu bose ambasaderi mu makomine bari mu camazone barimwo bafite aga surprise tuzobaha mu mesi kandi gameze zamutazo kwidogera Sawa sawa. n'abandi bose bari mu ni komine batarahamagara bahamagara cyane n'amazone batarabahamagara bahamagare zobaga surprise kameze za cyane namwe muzovuga ati wow murakoze cyane Sawa sawa. ego tubibutse rero bigi ko aranyibukije ikintu ku bantu bashaka kuba aba ambassadeur ba Black FM utegereza kugendera ku mategeko urumva bisigura ko uri umu ambassadeur urumva ambassadeur icyo gisigura utegereza kuba mu kiganiro utelefona ukagira icyo uvuze ku cyo tuba twashizeho nicyo gisigura umu ambassadeur uravugira abandi uri umuserukizi wa quartier yawe yego Black FM alo ego egeza karadi inyuma Yo, ari mu mbegozo nari yavo gose. okay tugunda kumva neza muri he muri bande muhagaze he Ahantu twatanguranye na bino biganiro ni muri Edward ngaha. Edouard urakomeye Yego kuri turashira. twaryohewe n'ikiganiro n'ikiyago kino muri cyo gituma Niyo mpamvu. Aya mwebwe nonenga atwogwe kimwe tugira abambasaderi. sivyo nyene amasaderi mwese utatwibukije ariko usanga twavyibagiye batubwiye ati je nawe wambe utelefona ngo twumve ko twushira muri liste y'ambasaderi bacu Yego kweri ngabo kirasate. none namahoro Yego ni sawa. ego wakurikiranye ikiganiro ga Edouard Igano nagikurikirane kandi kuri ntatumve. uvyumva gute none wewe ufise ico ushikiriza gira abanywanyi ba Black FM iciyumviro cawe Mbona bimeze. ego Ugarama te kuyanga kwe kosa muyaze inyuma y'iminota 5. ego Nkeneye iki. itanu nyene ga Edouard Neza biri mushobora gutera. Ataki ntashobora kugira ngo nkeneye iki. ego Umusangane telefone y'utazi no wayimuguriye uzawumva ngo yinye ngo nayihawe n'umuvyeyi ngo ngurira gwaje we karayinyaka. Umva usanga ibintu usanga ari hatana. urumva ibintu biragoye kabisa none bahindura iki ga Edouard bahindura iki kugira ibintu bitorega umutsi Erega ubaze kuvuga ngo turabanga cyangwa turagirana. ego Kandi urumva no gutanga umuntu ashobora gutanga keri kuko bisa nk'uko umengo biranditse yuko umuhungu ahereza umukobwa. biranditswe Muga rero wogerageza nyine allo ariko nuko njanye ngo ndamubaza none burya je no musita tawa neza none eske ntidutanga amahera jewe ndi siri ntimuyataye mvuze amahera ndivuga n'ijana n'amahera cewe mvuze amahera na 500 n'amahera Yego. utahurana bigura amaze kubona nanse gutanga miliyoni canke ibihumbi amajana ni miliyoni witanga bivaye n'ico yatangiye yego jewe nanse
jewe nanse yuko begzagera basaba umurengera cyangwa barinda no gusaba sivyo ubwo urinze gusaba umenga nyene ega niho muca mubita ngo barakisibije mugabo atagusavye wowe nyene ukiyumvira nyene hariyo umuntu yatwandikiye message ngaha niyibizi Aimable kuri Facebook good morning Aimable murakoze ku kiyago ciza abigeme ntimuramenye igihe tugezemwo nimureke kwaguka umuhungu mukundanye nahinduka banke cyangwa umuvyeyi neza cyane nivyo impano surprise biraryosha urukundo ariko mwibuke ko biva ku mpande zose hama vyiza ku vya mariage mwofashanya kuyitegura kuko ubu biragoye kandi naho mushavurira abahungu mwibuke ko muguma mugwira kwisi kandi menopause irindiriye mwebwe urabaciye intege Aimable muri make ivya mariage mwo bitegurira hamwe urakoze cyane ku cyumviro cawe Aimable urumva Aimable avuga ati surprise vraiment nka vya bindi bigi yavuze ati surprise irakenewe impano irakenewe utegezwa kumuha udukado kama umuntu ukunda utegezwa kumuha udukado atariko mureke kwexagera kuko menopause irabarindiriye mwabakobwa mureke kwigira ngo abagrave menopause iri ngaho ku bwanyu kuko abahungu nibazo kwinjira muri menopause rero mwebwe mwocisha bugufi mugasaba bon apana guca bugufi ngo babagendere ko cyangwa mwosaba biki mureka kubaremereza mureka kuremera mureka kuba nkakana kuko wewe nturi kanaka mureka kuba nkakana ko kanaka nyashikiriyo menopause camuca Aimable nyashikiriyo menopause nimuzoba mujanye wozoshikira yiwawe nawe ashikire yiwiwe rero vyiza musaba bike iki gihe biragoye umuntu aba yirutse yahwere kugira arondere hama nawe kamusaba murengera okay hariho wavuze ati Steve yagarutse kandi yavuze ati mugabo natwige rimwe namwe tubisha mu ruhara yego twagira ikosa rikomeye kuko umaze gukunda n'umukobwa ukabona ashira amayeri imbere ukaba ubibona ico akeneye mu mutima wiwe rero kenshi natwe curekana nawe Volchigana nawe kandi cyangwa nacu umenye yuko natwe kenshi usanga uyu mukobwa iyo aguma asaba ibintu byinshi avy'amahera kenshi tubangusha tucaguprofita bati okay asabye amahera nanje ndanekereke je profita muri des autres ariko uraze ko hari ikintu jewe ntemera ikintu ntemera nico akomera nguma avuga ngo ni musabe bike bahe bike jewe sinemera ko hari ikintu na kimwe wosaba uri umudada canke uri umusore ko wuha inkumi n'ikintu na kimwe mwavuze nti meme sanfura n'amafaranga mubahe make niko wavuze biki mubahe make ntumubahe menshi jewe rero ndagarutse ndavuze nti ntimubahe namba uramaze kubona ufise umwana ukamumenyereza amafaranga uhera ku kingorongoro siko nihaza umushitsi agashika muhira turafise akana muhira gatonye gasa n'agaherereza kubera ko twamenyereye iyo uvuye ku kazi mukubite desa mukubite ijana iyo haje umushitsi muhira amubwira ngo nipe faranga sasa ngo nicore sasa uravyumva bipanye ndiko ndavuga n'umwana ntabitahura mbega umwana atabitahura arinze agira uko wewe ukuze mwese murakuze ko muri mu rukundo mwamukuze niwa mumenere uyu munsi niwa muha 2000 canke igihumbi ego hirya y'ejo ndisiri kuzomuha 10000 sibukebuka ibintu bizabukebuka rero efasesa ntihagire n'ikintu na kimwe muze murasabana niho byiza niho ubuvuze neza je suis pas d'accord nivyo umbiriza je ndakubwiye par experience sivyo ni kuvuga mu rukundo cyangwa cyabyi gutegeza kuvomera urukundo rero mu rukundo sindakubonye cyo nenda kumbuye oya murasohoka mukanywa gafana twanka babandi basohokana bagaca basaba amaragu bagaca basaba umubvinyi batahora bawumwa neza cyane ariko ujyanye muri kumwe muri ko murasangira dukenya saba nko gusaba bategezwa guha abakobwa n'abakobwa ufise urahamagara sheri wawe ati sheri uno munsi ku kazi naguye ko ingo dusohoke bikora bangahe wiwe bikora bake mugabo barabikora urumva kandi babyiza mbere bikoze na benshi kuko n'abahungu nabonye bakeneye kumva bari suteni bakeneye kumva bari kumwe n'umukobwa abaha valeur umukobwa abaha udukado umukobwa agira ico akoze sivyo ega ni nko mu rugo umukobwa atatanguye kuguha muri fiancati sheri nukuri nabonye agasengere keza ati reka ndaguhitanire sivyo nakaguhaye muri fiancati no mu rugo nuko nshuti yanje rero nibaza yuko bose bo bitangura impano zoba ku mande zose
zoba ku bakobwa zikaba no ku bahungu rero jewe niko ndavyumva mama bose yuko botanga yego abariko baratumviriza rero tubibutsa ko dushitse igihe c'isaha 3:30 mukomeze gutelefona message tubabwiye muhagarike ku 2:30 plutôt tihenze nta bavuga ngo nta mugabo adacibwa abonye niko bimeze kuza muratihangarira hama rero mukomeze kwakura kugira ngo tubandanye ikiyago mu kanya murabona ko amasaha yitereye umwanya ku murongo. Allo. Oui, amoneza. Inde? Neymar. Bimeze gute rero? Kuri icyo kintu mwariko muravuga. Okay. Burya n'abakobwa bakenereka nabone bodoheka nabone ibintu barabisi. Sivyo nyene. Wow. Erega baraduha ntangorane mugabo kuvomera urukundo ni sawa yego urukundo ruvomerera kandi ugazo ntacyo yigira umusarane ngo aragungu ntibiki naje aho ngaje kubera kuko acha kwagurira kwinda ngo nukwera ngo urakoze cyane Neymar urakoze cyane ku cyumviro cyawe Neymar avuze ati ego ayo mongira amatadero kumasha wahehe kumanda kumanda Neymar kumanda ndabafana cyane abantu bo kumanda bubanza urakoze cyane Neymar turi kuri 94.9 ikiganiro ni good morning turi kuri Black FM rero Neymar avuze ati abakobwa namwe muragira effort mutanga amakado si bo bonyene bategezwa kubaha urukundo ruvomerwa ku mpande zose. Alright. Mbona kenshi nikina kugumutima kanyinya ikinya kintera kwicuza Ikinya kintera kwicuza dramatizm ibyo turabona ahubwo twe turavugana. Your man. Rero umukobwa bamucamwe igiye kwikundira aba urundi afite note Black FM alo. Oui amaro neza. Murakomeye. Pacifique mukaranza Mukaranza Pacifique. Meze neza. Ni yuri canke uzwa magabo uri gaye Bujumbura. Okay. Wumva ikikako kira muri Pacifique? Ama Ego. Ubuze? Allo? Oui, muvuze gute? Ajya damba ku mpande zose kubera urumero ubundi naka akarura yawumva gute Abo sora kumukunda naca gukunda. Nivuga yuko mukumukunda wabatse kuvuma naca kuvoma bwiwiwe. rero mbona uko ndakunda gute Oya urazi ikintu kimwe abakobwa mu bisanzwe bashaka ugende buhoro buhoro urumva akunda buhoro buhoro ntakundira ko nka mwebwe arenganye gusuka ukaraba ukamuvugisha urumva biba biheze mugabo twebwe ni buhoro buhoro wazanya ku gashugwe wazanya kado wagize ni buhoro buhoro urumva barakundishwa. Pacifique yavuye ku murongo Afite gucomoka. yaco Pacifique abakobwa barakundishwa gerageza rero two tuntu duto tuboneke mwebwe ntibarinde kubabaza ntibarinde kuvuga sheri nshaki kica nimurinde kumumwa byo kubaza n'ivyo bibi kubera baraguha liste agwezi boti aguheza iboti none uri capable rero reka kubabaza bahe we ubonye igize anniversaire yabo hitaraga parufa ahantu uzi yakuda kwifsiga kamushira araryoherwa ishati cyane abatwa ndazi mukunda buziti mubiri wungana kuno agashati agapantaro basi ibisigaye hama ni demi iri shati hajya anye hitana ako mungana umuhereze wabwita ubuswa Black FM alo Mshatira kinyamu gaseye inde Nanka mgasenyi mwafiye ego mwumvise ikiganiro Zagutenera kukigazi ako gati ego rurasaza duyo nkuru byagenze gute byagende gute wewe byakugendeye gute kuvuga ngo urukundo rurasaza rwaragusazije kweli Ogeze kutajanya urashobora kumukunda Ego. Wenda zakura mukamaro kose cyo kimwe n'uyi
ntitwukumva cyane ntitukumva neza urakoze cyane gutanga icyiyumviro cyawe